nshuti namwe bagenzi bakunzi b'ikigo Nifotech Burundi, ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ingaburo ibereye n'ubuvuzi kama, bakunzi b'imirwi ya WhatsApp ya Nifotech Ingaburikiza, imigwi irenga 160 yigisha ubuhinga bw'ubuvuzi kama hamwe n'ingaburo ibereye. Mu nkundire ndabaramutse cyane ndabahe mwiriwe, bigaterwa naho muherereye mu Burundi, mu Rwanda no mu mihinga itandukanye yo ku isi. Nk'uko twari twabibatangarije, uyu n'umwanya mugiye gukurikirana ido n'ido ry'inyigisho y'ubuhinga n'ubushakashatsi twabateguriye kuri imwe mu ndwara zigisibije z'igitigu mu Burundi no ku isi, indwara bita steatohepatite. Iyi ndwara rero ni indwara y'ubushe bw'igitigu, inflammation du foie. Mugabo bwatewe n'igwirirana ry'umurengera w'ibinure mu duce ndemangingo twubatse igitigu hepatocyte, aribyo twita steatose hepatique. Rero iyo ndwara y'igwirirana ry'ibinure mu gitigu, steatose hepatique, iyo yamaze gukura igasatura, niyo ibyara rero iyi ndwara tugiye kurabira hamwe biyita steatohepatite. Muri kino kiganiro turatanga umwidondoro w'indwara uko ntimeze, definition. Hanyuma duhejeje turerekana uko ku isi igisibije mu ncamake, prevalence mondiale. Turerekana uko mu mubiri bigenda iyo wagwaye canke iyo uri kuragwara iyi ndwara, aribyo twita physiopathology. Kandi muri iyi ndwara turerekana ibimenyetso, symptome, signe, twerekane n'uwo yasinzikaje ibimenyetso bimugaragaza, aribyo twita les complications. Hanyuma kandi turaza kwerekana ibituma bitandukanye bikuru bikuru bitera iyi ndwara, les causes, etiologie. Hanyuma tuce twerekana rero uwamaze kugwara yoyivura gute akoresheje ingaburo, la dietothérapie. Rero ukurikirane mu bwitonzi, wumvirizanye ubwitonzi, mbere uze usubiramo, hanyuma uhejeje uyibike ahadata, wongere uyisangize n'ibihumbi by'abantu mu muryango, ku kazi, mu migwi itandukanye mu gihugu no ku isi, kugira ngo ube wifatikanye n'ikigo Nifotech Burundi muri kino gikorwa c'iteka cyo gukinga no kugabanya imibabaro mu bantu biciye muri ubu buhinga bwo kuvura indwara biciye mu ngaburo, nutrition clinique, hamwe no mu buvuzi kama, naturothérapie. Kuvyerekeranye rero n'umwidondoro w'ukuntu iyi ndwara imeze, aribyo twita definition. Iyi ndwara biyita steatohepatite, ubushe bw'igitigu, ni ukuvuga hepatite, inflammation du foie, mugabo bitewe n'igwirirana ry'umurengera w'ibinure mu gitigu, aribyo twita steatose hepatique. Iyi ndwara ibaho mu nzira zibiri, ibyo twakwita deux phases. Ubwa mbere, kugira umuntu arwara iyi ndwara mu mubiri wiwe mu gitigu ciwe habanza kuba igwirirana ry'ibinure mu duce ndemangingo twubatse igitigu. Ivyo nokwita accumulation anormale de graisse dans les hépatocytes, arivyo twita steatose hepatique bénigne ou simple. Ni ukuvuga n'igwirirana ry'ibinure mu gitigu mugabo ataco ryishe, ritaratera ubugwayi nyezina aho umuntu yoremba canke ngo asinzikare. Mugabo ibinure byaramaze kugwirirana ko no kwa muganga bakugiriye ecography canke scanner y'igitigu, bakaba babona ko igitigu cawe cyamaze kudweberamwo umurengera w'ibinure, arivyo steatose hepatique. Aha rero mugabo ivyo binure bimaze kudwebera mu gitigu bikaba byinshi, mu duce ndemangingo twubatse igitigu twita les hépatocytes, nk'ibice 5% by'ibigize uduce ndemangingo twubatse igitigu tuba twamaze gutegwa n'uwo murengera w'ibinure. Ntituba turagwara iyo ndwara bita steatohepatite, tuza kugwara bigeze kuri phase canke ku ntambuko igira kabiri, nivyo twita inflammation et souffrance cellulaire des hépatocytes, ballooning
hepatocytaire. Ni ukuvuga bisigura iki? iyo ibinure bimaze kuba umurengera mu gitigu, steatose hepatique, bikamara kudwebera nko mu bice 5% by'ibigize uducendemangingo twubatse igitigu twose, ico gihe rero haca hatangura ibintu by'uko inyama zigize igitigu zigira ibintu bimeze nk'ubushe, inflammation, uducendemangingo twubatse igitigu tugaseserezwa, souffrance cellulaire des hépatocytes. Niho rero haba habaye iyo ndwara bita steatohepatite, ariyo ndwara rero tugiye kwimba mu mizi. Iyo ndwara rero bita steatohepatite, iyi ndwara y'ubushe bw'igitigu, hari n'igihe bayita maladie métabolique du foie. Mu Kirundi bisigura ngo ni indwara y'igitigu itewe nuko ivy'igitigu cyahinguye cyangwa iby'umubiri wahinguye bigaruka bikaza gusinzikaza igitigu, maladie métabolique du foie. Ku byerekeranye rero n'indwara y'ubushe bwo mu gitigu hamwe n'isinzikara ry'uducendemangingo selile twubatse igitigu ari two bita hepatocyte, iyo ndwara nayo ikaca iba yitwa steatohepatite. Iyi ndwara ivyigwa byakozwe n'abahinga byerekana yuko abantu bayigwaye bakarigwa cyane no kurwara indwara z'umutima, les maladies cardiovasculaires, kandi abayigwaye barakarigwa nuko igitigu cyumagana kigahinduka nk'igikatsi, fibrose, n'amaraso ntabagitembera neza muri cyo, ntikibe kigikora ibyo cyajeje gukora ku rugero rukwiye, mbere gushika naho inda ivyimba ikamera nk'akabindi yuzuyemwo amazi, cirrhose du foie canke acide, mbere bikazovyara n'ikimungu cyo mu gitigu canke cancer du foie, cancer y'igitigu. Iyo rero umuntu amaze gusinzikazwa n'indwara y'igitigu y'ubushe hamwe n'isinzikara ry'uducendemangingo twubatse igitigu, ari byo steatohepatite, birakura, indwara igakura ikagera ku ntambuko twita igitigu gikomandara ikaba nk'ikintu c'igikatsi ku rwego rugira 4, ibyo twita fibrose phase 4, ari byo fibrogenese. Ni ukuvuga inyama zigize igitigu zigenda zisubirirwa n'ibintu by'ibikatsikatsi, ari byo twita fibrogenese cyangwa fibrose. Kandi ibyo bishikira abantu bari hagati y'ibice 30% na 80% by'abarwaye iyi ndwara y'umurengera w'ibinure mu gitigu, steatose hepatique. Umuntu rero igitigu kimaze kuba igikatsi kigakomantara, igitigu ntikiba kigishoboye no guhingura ibintu bita albumine, ni ubwoko bw'indemamubiri, proteine buzigama amazi ngo agumane n'amaraso. Iyo igitigu rero kitakaje ubwo bushobozi, niho umuntu atatangura kuvyimba inda kubera yadengereyemwo amazi, acide. Aho kwa muganga cyakubwira ngo ugwaye cirrhose du foie, mu Kirundi bita urusina cyane cirrhose décompensée. Kandi ico gihe bishobora no kuca bivyara ikimungu cyo mu gitigu cyane kanseri y'igitigu bita hepatocarcinome, cyane mu yandi majambo carcinome hepatocellulaire. Haragera n'igihe umuntu asigara azehegwa mu bwenge, ukamengo yataye ubwenge mugabo atapfuye, akajonjogora bimwe bihebuje, ari byo mu mvugo y'ubuganga bw'ubuhinga twita encephalopathie hépatique. Aho rero igitigu kiba cyakabagaye kitagishoboye kurangura amabanga yaco y'icyo gihingura n'ibyo gishingura, ari byo twita insuffisance hépatique. Umuntu abageze aho ashobora no gucikana, ibyo twita phase terminale, phase 4, hanyuma hakakurikira urupfu, mortalité hépatique. Ibice 20% by'abarwayi bose bagwaye umurengera w'ibinure mu gitigu, steatose hepatique, bihereza mu kuremba kw'igitigu, steatohepatite, bishikana kuri urusina, cirrhose, hamwe inda ivyimba igasigaye imeze nk'akabindi, amaguru n'amaboko byanyunyuze. Ibice 10% by'abarwaye indwara y'umurengera w'ibinure mu gitigu, steatose hepatique, bihereza mu kugwara cancer y'igitigu, hepatocarcinome canke carcinome hepatocellulaire. Twisunze ivyigwa byashizwe ahabona n'ikigo cyo muri Leta Zunze za Amerika citwa Global Liver Institute, hagati y'umwaka w'2015 n'2030, indwara y'umurengera w'ibinure mu gitigu
ivyo bisesereje abantu yiyongereye incuro 63 kw'ijana gusumba uko yahora imbere yo mu 2015 kubera igwirirana ry'ubuvyibuhe gushika n'aho abantu basesa inda obesite hamwe n'igwirirana ry'indwara y'igisukari diabete kw'isi. Bisobanuye ko kuba munini cyane uko byibuha ugasesa inda si ubusirimu, si amahoro, si umutekano. Urwaye indwara y'igisukari ni bimwe mu bituma ubangamirwa no kurwara iyo ndwara y'umurengera w'ibinure mu gitigu, steatose hepatike, bibyara ya ndwara turiko turavuga bita steatohepatite. Bimwe mu bituma, naho tutaragera mu bituma turi mu mwidondoro, abantu benshi bagwara iyi ndwara ya steatohepatite ishikana ku ivyo bibazo tuvuze mu ncamake tuza kwagura aho hepfo, bitewe n'icyo twita syndrome metabolique. Ni indwara abantu bagwara zatewe n'ukuntu umubiri wabo waparanganye mu ikora ryawo bitewe n'imibereho mibi, kurya nabi nk'akarorero, kubyibuha ukagira ibiro by'umurengera surcharge pondérale cyangwa surpoids, guvyibuha ugasesa inda obesite, indwara y'igisukari diabete, indwara y'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso y'umutima hypertension arterielle, igwirana ry'umurengera ry'ibinure cholesterol na triglyceride mu maraso ariyo twita hyperlipidemie. Biterwa ahanini ibyo byose tuvuze, ubwo bubyibuhe diabete, izo ndwara z'umutima, umurenga w'ibinure mu maraso, ahanini biterwa n'akamenyero ko kunywa inzoga, kwihereza ibintu bigwiriye mu isukari, kwihereza ibyo twita alimentation carne, ibiva mu bikoko, amata, inyama, amagi, amaforomaji, amavuta y'inka n'ibihinguwe muri byo nk'imirete nk'akarorero. Ico gihe rero iyo syndrome metabolique, izo ndwara ziterwa n'iyo mirire nuko kurya nabi tuvuze. Hari igihe babyita ngo ni steatopathie metabolique canke hepatopathie dysmetabolique. Rero kurya no kunywa nabi no kubaho nabi, kubyibuha cyane na cyane ugasesa inda, bitera indwara nyinshi zonona igitigu, ibinure bikamurengera mu gitigu, bigatuma igitigu gisinzikana bishika naho wogwara urusina, cirrhose du foie, mbere na kanseri y'igitigu, no gucikana ugacikana Imana itaguhamagaye ariko wahamagawe n'akamenyero kabiko ku meza. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 uyu munsi, iyi ndwara y'umurengera w'ibinure mu gitigu biravugwa yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba kimwe mu bituma vya mbere bituma abantu bategwa ibitigu bishasha babakuye mw'ivyabo bari bafise vyapfuye burundu ataha ikivamwo, ivyo twita greffage du foie canke transplantation hépatique muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No mu bindi bihugu vyobaye nuko mu bihugu vyinshi atabuhinga nk'ubwo bwo gutera abantu n'ibitigu bishasha mu gihe ivyo bari bafise vyamaze gutabagazwa n'umurengera w'ibinure mu gitigu steatose hepatike canke ibindi bituma. Mu majambo magufi mu mwidondoro w'iyi ndwara iyariyo, mu mvugo yoroheje idasobanganye naho umuntu yafise ubumenyi bubayabaye mu by'ubuhinga n'ubushakashatsi, akamenyero ko kunywa inzoga zose muzi zemewe n'amategeko, za nsongo, urwagwa, ibiyeri, amapirimusi, za henekeni, za kanyanga, imivinyu, ibinyobwa byose birimo alcohol byaba byemewe n'amategeko cyangwa byafurugutiwe mu kinywabi, ivyo ni bimwe mu bitera iyo ndwara. Kubeshwaho n'ingaburo y'ibiva mu bikoko alimentation carne, inyama z'ubwoko bwose, amata, amagi, amavuta y'inka n'ibihingwe muri byo, imirete n'ibindi, ibyo byose biri mu bisinzikajya abantu. Umurengera w'isukari mu cyayi, mu kawa no mu bindi turya bashize mu isukari, amaji, amafanta barunze mu isukari byatumariye abantu, biherekejwe cyane cyane n'ubuzima bwo gukora twicaye turyamye, la sédentarité, tudakora imyimenyerezo ngororamubiri, hamwe no kubyibuha ugasesa inda biterwa n'ibinyere tuvuze. Ivyo nivyo bituma vya mbere bitera umurengera w'ibinure mu gitigu, steatose hepatike benigne, hanyuma bikazovyara ya ndwara y'isinzikara y'igitigu
bitewe n'ibinure byagitwikiye byakidwebereye, ariyo ndwara bita steatohepatite. None rero ku isi iyi ndwara iboneka ku ruhe rugero? La prévalence mondiale, indwara y'igwirana ry'umurengera w'ibinure mu gitigu, steatose hepatike. Nko muri Amerika honyene abantu bakuze barenga miliyoni 12 buri mwaka bagwara iyi ndwara, kandi imiliyoni 6 zo muri aba bahereza mu kugwara urusina igitigu catabagaye, cirrhose du foie. Twisunze ivyigwa vyashizwe ahabona na Radio Canada International mu 2018, muri Canada honyene hari abantu barenga miliyoni 7 bagwaye indwara y'umurengera w'ibinure mu gitigu, steatose hepatike. Mu Bufaransa imiliyoni 7 n'ibihumbi 830 by'abantu bakuze, 18.2% by'abantu bose b'Abafaransa bagendana iyi ndwara buri mwaka, kandi ibihumbi 200 bo muri abo miliyoni 7.830 baba bahanzwe nuko bagiye kugwara indwara y'urusina, cirrhose du foie, hamwe n'indwara y'ikimungu, cancer yo mu gitigu, hepatocarcinome. Ku isi yose abantu bari hagati y'imiliyoni 100 n'imiliyoni 180 baragwara ku mwaka iyi ndwara y'umurengera w'ibinure mu gitigu, steatose hepatike, nayo kandi icihereza mwisinzikara y'igitigu bitewe n'uwo murengera w'ibinure mu gitigu, ariyo steatohepatite. None rero iyo umuntu yagize ibinure by'umurengera mu gitigu, biza gute, bigenda gute, biba bimeze gute mu mubiri wiwe, na cyane cyane mu gitigu, kugira agere ku rwego rwaho n'urusina na cirrhose n'igitigu gitabagara n'umuntu agacikana? Biza gute, biba bimeze gute mu mubiri? Ibyo twita la physiopathologie. Hari intambuko zibiri zishikana ku iyi ndwara y'isinzikara y'igitigu kubera umurengera w'ibinure mu gitigu, steatohepatite. Ubwa mbere hari ibyo twita la steatose hepatike non alcoolique ou alcoolique, nuko umurengera w'ibinure mu gitigu udatewe n'inzoga, niko bayita iyo ndwara. No mu gihe bayatewe n'inzoga bayita uko nyene, ni steatose hepatike non alcoolique. Ibinure biragwana mu gitigu, ivyo binure navyo bikaba ari ubwoko bw'ibinure twita les triglycérides. Aho rero igitigu nikiba kirasinzikara, ariko gituma mbere bavyita steatose benigne cyangwa steatose simple. Iyo ni intambuko ya mbere. Ariko uwo murengera nyene w'ivyo binure triglycérides mu gitigu, steatose benigne simple, niwo ucugushikana ku ntambuko ikira kabiri y'ukuremba y'ugusinzikara kw'igitigu, steatohepatite. Ivyo navyo nigihe haba habaye ibyo twita alteration des hépatocytes canke cytolyse hépatique. Uduce ndemagingo twubatse igitigu tuba tugenda dutabagaye kubera ibinure biba byakidwebereyemwo, bitewe ahanini n'imvo zibiri. Igitigu kiba cyahinguye umurengera w'ibinure biza kugitwikira, excès de synthèse hépatique canke synthèse de novo d'acide gras, ihingurwa ry'umurengera w'ibinure mu gitigu. Kabiri, biba byavuye yuko ibinure byahinguwe n'igitigu vyononekaye, peroxydation, bikabyara ubumara buza kwica igitigu. Ku vyerekeranye rero n'ukuntu bigenda iyi ndwara y'isinzikara y'igitigu kubera umurengera w'ibinure, mwizo nzira zibiri bigenda uko gukurikira. Mu nzira ya mbere, ibinure twihereza mu ngaburo
byo mu bwoko twita triglyceride nk'akarorero bivuye mu mavuta mu binure mu mubiri wacu bitemberezwa n'ubwoko bw'ibinure bita chylomicron. Kabiri, ibinure dukura mu ngaburo les acides gras by'amoko atandukanye bibikwa ahanini munsi y'urukoba ahabikwa ibinure tisi adipe aribyo twita lipolyse. Ivyo bikaca bituma umuntu avyibuha agatatagara surcharge pondérale agasesinda obésité. Umubiri ntusubira guhingura ibintu twita ApoB100 chiffre igiharuro 100. Umubiri ntusubira kubihingura bikwiye. Hanyuma umubiri kandi bivuye mw'ivyo binure byabitswe mu nyama umuvyibuho w'umurengera umubiri ukaca uhingura ubwoko bw'indemamubiri bita lesitokine na cane cane imwe muri zo ihambaye bita facteur de nécrose tumorale alpha canke mu mvugo y'ubuhinga y'icongereza tumor necrosis factor alpha. Iyi rero niyo iza kurandura igitigu ikagisinzikaza ikazana bya bimenyetso byose byo kuremba twavuga. Iyo rero igitigu cyahinguye umurengera w'ibinure excès de synthèse de novo de triglycérides hépatiques aribyo lipogenèse de novo kibifashijwemo n'ibintu twita enzyme acetylcoenzyme kubera isukari nyinshi inzoga nyinshi ibinure byinshi mu ngaburo. Iyi ndwara rero ya steatose hépatique ibinure by'umurengera bica bidwebera imbere mu gitigu steatose hépatique. Igitigu kikagira umurengera w'ibinure twita triglycérides steatose hépatique. Hanyuma ivyo binure byabaye umurengera mu mubiri wawe bituma urwagasha rwawe ro pancreas ruhingura umurengera w'inkaburamubiri bita insuline ikisuka rumurengera mu maraso ivyo twita hyperinsulinemie kubera isukari kubera inzoga na cane cane kubera amafanta imitobe. Ibyo byose by'uburozi byatumariye abantu. Ivyo rero bica bituma igitigu gihingura umurengera w'ibinure muri co aribyo twita lipogenèse de novo NOVO novo. Aho rero turacari ku ntambuko ya mbere y'ukuntu iyo ndwara ibaho physiopathologie phase 1. Ku ntambuko igira kabiri rero iyo hamaze kwibonekeza umurengera w'ibinure mu gitigu bya binure byabaye umurengera mu gitigu steatose hépatique bica bituma umubiri wacu uhingura umurengera ubundi bwoko bw'indemamubiri proteine bita lesitokine na cane cane bimwe nababwira bita facteur de nécrose tumorale alpha TNF alpha. Ivyo rero nivyo biza gusangangura igitigu uduce ndemangiho tucubatse mu guhingura ubumara buza kugisangangura mu gukwega abasirikare b'umubiri les globules blancs baza gusangangura igitigu. Ibinure triglycérides na cholesterol bica bikora nk'ubumara mu mubiri w'umuntu. Elles ont un effet toxique sur les cellules hépatiques. Igitigu gica gitanga guhingura ibintu twita métabolite réactif nka malondialdehide MDA cyangwa ibyo bita hydroxynonenal HNA biza gutuma uduce ndemangingo twubatse igitigu dutabagara kuko byakoze nk'uburozi aribyo twita altération du métabolisme cellulaire du foie. Ivyo bikaza kunyungwa nuko mu gitigu haciye harundarundana umurengera w'icyunyunyu bita fer. Mwa bya binure byapakangiranye mu gitigu aribyo twita hémochromatose hépatique. Hanyuma bya binure bikaca byononekara peroxydation bikabyara ubumara buza gusinzikaza uduce ndemangingo twubatse igitigu
isinzikara ry'utwo duce ndemano twatsi igitigu aribyo twita mu mvugo y'ubuhinga cytolyse hepatike. Ibimenyetso rero bica bigaragara les symptômes. Umuntu ibinure byabaye umurengera mu gitigu ariko ataragwara ingwara yo gusinzikara mu gitigu twita steatohepatite. Bikiri gusa ibinure byabaye umurengera mu gitigu mugabo igitigu kitarasinzikara tuvyita steatose hepatike. Ico gihe yumva arusha konyokewe kandi nawe yoruhuka amasaha 28 ku 28 ubwo buhe ntibuhere, tuvyita astenie. Arababara mu rubavu rwo mu kuboko kw'iburyo munsi y'ibere aho igitigu giherereye haruguru y'itako mu mbavu lekote, aribyo twita douleur de l'hypocondre droit. Ariko urashobora no kugira umurengera w'ibinure mu gitigu iyo igitigu kitararemba ntihagire ikimenyetso na kimwe cyera cirabura babona cyangwa wumva. Ugiye kwa muganga uri kuripimisha ibindi bakubwiye ecographe akaba ariho babona ko ufise ibinure mugabo wewe atana kimenyetso na kimwe wumva. Ariko iyo wamaze kuremba rero ibinure byaratwikiriye igitigu cawe gushika naho uduce ndemangingo tugize igitigu les hépatocytes tusinzikara cytolyse hepatike, uca utangura rero kugaragaza ibimenyetso vyo kuremba kw'igitigu, les complications de la stéatose hépatique arivyo stéatohépatite. Uwasinzikaye rero ashikirwa n'ibi bikurikira. Ubwa mbere, igitigu ciwe kirasinzikara, uduce ndemangingo tucubatse tugatabagara, kigakomana kigahinduka kimeze nk'igikatsikatsi, kurya baganye ibitoke n'inshinge n'imikenke, hanyuma bagakanya umutobe bagakuramwo ibikatsi bakuremo bakambuye bakanikira ku zuba bikuma, nibyo twita fibrose. Kubera yuko indemamubiri zakwezwe n'umurengera w'ibinure mu gitigu zo mu bwoko twita les cytokines canke adipocytokine, na cane cane bimwe babwira bita le facteur de nécrose tumorale alpha, biba byasinzikaje igitigu kigahinduka igikatsikatsi. Igitigu kiravyimbagana ku buryo mu rubavu munsi y'ibere ryo mu kuboko kw'iburyo ubona hanavyimbye hadunduye haremerewe harabara cane, ivyo twita hepatomegali, n'umuntu agasigara asambagirika yumva vyanse mu nda imisonga myinshi. Inda iravyimba ikaba urusina ikamera nk'akabindi, amaboko amaguru akanyunyuka akonda mu maso mugabo inda yo yaravyimbye ari nk'akabindi kubera yuzuye amazi mu nda, arivyo twita cirrhose canke asite. Kuko uduce ndemangingo tugize igitigu les hépatocytes tuba twasinzikajwe na zandemamubiri twababwira ziba umurengera mu gitigu kubera umurengera w'ibinure les cytokines, hanyuma twa duce ndemangingo tw'igitigu tugasinzikara cytolyse hepatike majeure, hanyuma rwa urusina. Urusina ruba rutewe nuko igitigu capfuye kitagifise ububasha bwo guhingura indemamubiri zigama amazi mu maraso, indemamubiri zo mu bwoko biyita les albumines. Igitigu rero kiraremvye, insuffisance hépatique, ntikigishoboye kwakira ibyo wagihereje, ntikigishoboye kubihingura ngo umubiri ubikoreshe, ntikigishoboye no gushingura le stockage, insuffisance hépatique. Kansere ngiyo yinjiyemwo hepatocarcinome, hanyuma mu maso hajya hera hijisho harahinduka hagasa n'umuhondo, umwanda mutoyi ugasa n'umuhondo, ivyo twita jaunisse ictère. Ku rukoba hagasa n'umuhondo kubera yuko igitigu capfuye gisigara gihingura umurengera w'ibintu bita bilirubine, kandi iyo bilirubine nayo nituma abantu basinzikajwe n'igitigu basigara biyagaza bumva ubuntu tubasasa atanabita k'umuntu kera bagwaye malaria ukivuza ibinini bita chloroquine, wasigara biyagaza utuntu tukunumagura umubiri wose, demangezo, inda iravyimbika kakama kubera yuzuyemwo amazi. Kansere nayo y'igitigu igatuma igitigu kivyimba kurushiriza atagikozwe umuntu
akaca asinzikara agapfa. Abatabizi bize Bibiliya nabi bakaca bibaza ngo Imana iramuhamagaye nimwakire mu bwami bwayo, nkaho umenga Imana mu guhamagara abantu ngo bayisange ibacisha ikuzimu kandi ica ku meza mu kubagaburira uburozi n'ubumara. Oya, umuntu apfuye si Imana ibimuhamagaye, nta na hamwe byanditse muri Bibiliya. Muri make rero steatose hepatike ni umurengera w'ibinure mu gitigu, ariko igitigu ntikiba kiraremba. Ariko uwo murengera nyene wonona uducendemangingo twubatse igitigu bita hepatosite, duhingura, dushingura n'ibindi. Hama hamaze kuba iryo sinzikara ry'utwo ducendemangingo tw'igitigu, cytolise hepatike, nivyo bica bivyara ingwara duhejeje kudondagura bita steatohepatike n'ingaruka zayo tubonye aho hejuru. Igitigu kivyara urusina, indi vyimba ikamera nk'akabindi. Igitigu kidagishoboye guhingura, kwakira no gushingura ivyo kijejwe, hamwe rero na kanseri y'igitigu. Iyo rero wiketse canke muganga ariko aragusuzuma yiketse kugwaye ibinure vy'umurengera mu gitigu, na cane cane ibinure vy'umurengera bimaze kudwebera mu gitigu, hanyuma bikamara gusinzikaza uducendemangingo twubatse igitigu hepatosite gushika naho turemba steatohepatike. Muganga hariho ibipimo ashobora kugusaba gukora, hanyuma bikemeza ngo iyo ngwara koko urayirwaye, igitigu carasinzikaye kandi kimaze kugera kuri rugero stade canke faze. Ivyo ntuvyibwira ukoresheje bya bimenyetso twavuga hejuru, ahubwo uja ku bitaro bibishoboye bifise n'abahinga banonosoye ivy'ingwara z'igitigu, les gastro-entérologues banonosoye ivy'ingwara zo mu nda harimo n'ingwara z'igitigu, hanyuma akaba aribo bakwandikira ibipimo kandi bakabigukorera. Bimwe rero mu bintu bakunze kugusuzumira kugira barabe ngo mbega mu gitigu ciwe bipanze gute, ni nk'ibi bikurikira: bilan hepatique, ni gusuzuma mu maraso yawe ibintu igitigu gihingura twita les enzymes du foie, nka phosphatase alcaline, bilirubine, gamma GT, GPT n'ibindi. Ariko menya neza ibi naho muganga yo bisuzuma ngasanga biri ku rugero rwiza, sivyo byerekana ngo igitigu cyawe nta murengera w'ibinure kandi ngo igitigu ntikirasinzikara. Ibice 20% by'abagwayi bamaze gusinzikara igitigu kiriko kiratabagara steatohepatite non alcoolique, bapimye ibi basanga ari normal, biri ku rugero rwiza, nkaho wemere ngo ntacagwaye. Nico gituma muganga ntagarukira hagusa, aca gutuma n'ibindi bipimo, na cyane cyane iyo ibimenyetso umubwira by'ukuntu urwaye, les plaintes biba byerekana yuko urwaye igitigu, aca arondera mu zindi nzira. Serologie virale de l'hépatite virale B et C, n'ugusuzuma mu maraso yawe ko woba waranduye umugera w'indwara y'igitigu bita hepatite virale B cyane hepatite virale C. Arashobora kugutuma kandi igipimo cyo kumurika mu nda yawe no kumurika ku gitigu hamwe no ku yindi migabane ifatanye n'igitigu cyane yo mu nda, ecography abdominale. Ariko muganga kandi arashobora kuca kwandikira kandi akagukorera igipimo gisuzuma kw'igitigu coba kimaze gukomantara cyane coroshe, namba kinamaze gukomantara naho ngo barabe ngo gikomantaye kuri uhe rugero, akere faze. Igipimo bita elastometrie cyane fibroscan. Ariko kandi ivyo byose hari gihe bitaba bihagije. Muganga iyo yiketse kugwaye rero kanseri, aca gusaba yuko bafata akanyama gato ku gitigu aho babonye ikivyimba, hama bakakajyana muri laboratoire bakagasuzuma ngo barabe yuko hoba harimwo kanseri, ariko twita biopsie hépatique. Kandi mu gusuzuma ko kanseri y'igitigu imaze kwinjiramo, barashobora kugira ibyo bita dosage de l'alpha protéine AFP, n'indemamubiri igitigu gihingura. Iyo muganga asanze irenga ibiharuro 10, ugasanga byigwije nk'inshuro 50 cyangwa 100, acamenya ati naho ntarakura ka kanyama mu gitigu ngo ndagasuzume biopsie hépatique. Ivyo ari byo byose ndamaze kubona ko uyu muntu yoba agwaye kanseri y'igitigu. Ivyo rero akaca bihuza n'ikiganiro agirana n'umugwayi,
akamubaza ati mbega wowe uranywa inzoga, mbega urarya inyama nyinshi, amata menshi, imirete cyane, mbega wowe warigeze kurwara hepatite B na hepatite C, mu muryango iwanyu hari abagwaye izo ndwara? Aribyo twita anamnese, ikiganiro hagati y'umuganga hamwe n'umurwayi. Ibyo byose rero bica byerekana ngo wa muntu igitigu ciwe kiraremvye kandi kigeze kuri urugero byatewe n'izi mpamvu. Ibi rero bisobanura iki? Wiyubare cyane wa murwayi we cyangwa wa murwazi. Abantu baza kuguteka kw'imitwe ari abafyitirizi ngo bagomba bakuvura indwara zose zananiranye ku baganga z'igitigu kandi atazi n'ibyo avura ibyo ari byo. Wowe umwitegereje uriko uramwumviriza mu majambo avuga, mu byo yandika, ubona asa n'umuntu azi umubiri w'umuntu, anatomy and physiology, uko umubiri wubatswe n'uko uremwe, nabi ibyo atabyazi ni umuswaganyi, ni umufyitirizi. Uwo muntu ariko arakubwira ko agomba kukuvura indwara y'igitigu, wowe ubona azi ukuntu biba bimeze mu mubiri mu gihe wagwaye iyo ndwara, physiopathology, atabyazi n'umufyitirizi n'umutekamutwe. Wirinde abatekamutwe b'abasenzi bababwira ngo Yesu avura indwara zose nizo twanduriye ku meza, ngo naho wimbisha imva yawe amenyo ngo Yesu acazivura. Abo n'abatekamutwe b'abasenzi. Bamwe mbere babikora mu kudandaza izina rya Yesu kugira bagwize abayoboke mu mashengero, ngo ntikaruhariwe mu gukora ibitangaza, mu kuzura abapfuye no mu gukiza izananiranye n'indwara abantu yikwegeye mu kwiyahurira ku meza, ngo ni Yesu aza kuzivura. Abo n'abatekamutwe. Ndahimiriza abasenzi bafasha bakoranye n'ijuru mu gunagura amagara y'abantu, mu gukinga no kugabanya imibabaro mu bantu. Nibabandanye igikorwa cyo gukorana n'Imana, namba koko ari Imana bakoresha, ariko babikorane mu bwenge. Nibige basoma ibitabo, baje kuri internet, baze mu migwi ya WhatsApp ya Nifoteki Ngaburikiza, biga iby'amagara y'abantu, biga ingaburo yitera ibice 90 kugera y'indwara, kugira ntibaze barabesha abagwayi kubera kwihenda ngo n'indwara zanduriye ku meza ngo zikirirwa mu mashengesho. Hariho abantu bazosengerwa n'amavi agatoboka, Imana yo mw'ijuru itigeze yumva ngo yishure, kuko bariko barasaba ko Imana ibakorera ibyo bonyene basabwa kwikorera: guhindura ingendo, guhindura imibereho, kuzibira y'indwara zizanana. Imana si yiza kutuvura indwara twikwegeye. Mwiyubare abatekamutwe b'abasenzi basenga kugira buzuze imifuko yabo batetse imitwe ku bantu, rimwe na rimwe bakanababuza no kujya kwa muganga no kujya ku bitaro. Indwara zose bakazita ibisigo, bakazita ibistega, bakazita abadayimoni, bakazita uburozi, ibitega amahembe bashyizwemo n'ababanyi babo n'abansi babo, bakoreshwa n'abadayimoni mu gusahura abantu hamwe no mu gufasha abantu gushika mu cobo hataragera, bababujije kwitura abahinga babinonosoye ngo Yesu hari ibyo yavuganye nabo kandi atigeze abica n'ikanda. Abo tubita abasenzi b'abatekamutwe. Mubyumve neza, Imana irakora ibitangaza kandi irakoresha abantu mu kuruhura imibabaro uko yari irejo n'uno munsi n'ikiri kandi n'ikizokwama. Ariko bisaba tumenye indwara zivugwa n'amasengesho n'indwara zivugwa n'ibikorakorwako. Erega na Yesu haraho yavuga ngo genda kwizera kwakora gukijije ataca akoze kigaragara, ariko hari igihe yavuga ngo vurungu twomuhomeke ku maso urakira. Ibikorakorwako Imana yaremye by'ubuhinga n'ubushakashatsi. Kwivuza rero ku bahinga si uguhakana ukwizera kubera yuko uri umusenzi kandi umuntu azoguteka kw'imitwe.
none rero umuntu aravuga ati ni ibihe bituma bitera iyi ndwara ikomeye tubonye isinzikaza umuntu kw'ako kagene k'urwo rugero? Rekoze kugira ngo umuntu agware indwara y'umurengera w'ibinure mu gitigu steatose hepatike biza kubyara indwara y'igitigu gisinzikazwa n'umurengera w'ibinure mu gitigu ari byo twita steatohepatite. Bimwe mu bituma bikunze gushika abahinga babonye ni ibi bikurikira: regime alimentaire hypercalorique steatogène, nuba n'ingaburo itanga umurengera w'intanganguvu, regime hypercalorique. Mugabo intanganguvu ziza guhingura umurengera w'ibinure mu gitigu steatogène, bigatuma igitigu gihingura umurengera w'ibinure lipogenèse de novo gikoresheje ibintu twita acetyl coenzyme. Ubwa mbere akamenyero ko kunywa inzoga zose ziri mu alcohol, urwagwa, insongo, umuvinyu, henekeni n'izindi nzoga zose zemewe n'amategeko cyangwa zihingurirwa mu kinywabi zikira gusa kuba ziri mu ubwo bumara alcohol. Ibyo bituma umuntu aronka isukari y'umurengera mu mubiri ivuye mu nzoga, iyo nayo ikaca ituma umubiri wacu utakaza ubushobozi bwo guhingura proteine bita leptine, hanyuma ibinure bikaca bimurengera mu mubiri akabyibuha, agatatagara, agasesinda. Abantu benshi muzosanga bayagagira arembye mu maso, ku maboko, mu mubiri, inda yarakakamye, akaca yitwa umubosi, umutegetsi, umusirimu, umuntu yubashwe, kumbe avyimbye indwara. Kandi benshi bumva ari iteka kubyimba indwara, abantu bakagutinya bakakubaha ngo umutegetsi, ngo amafaranga ngo urayafise, ngo umwubahwa, kumbe ubyimbye indwara kubera kurya no kunywa wimbira icyobo. Iyo ibinure bimaze kuba umurengera mu mubiri wawe bituma uduce ndemangingo two mu rwagasha bita selile beta desirodorangera tuca duhingura umurengera wa proteine bita insuline hormone iza gutuma idwebera n'umurengera mu maraso, hyperinsulinemi. Abahinga bose baremeza yuko iyo insuline yabaye umurengera mu maraso, hyperinsulinemi, bituma igitigu gihingura umurengera w'ibinure bita triglyceride, mbere bikatuma n'ibyo binure biri umurengera mu maraso, hypertriglyceridemi. Umubiri ugahingura ibintu by'ubumara bita marondialdehyde, NDA, ibintu bita hydroxynonenal, ibiza gutuma uducendemangingo twubatse igitigu dutabagara, alteration du métabolisme cellulaire. Hanyuma ubundi bwoko bw'indemamubiri zihingurirwa mu mubiri wacu, nk'akarorero mu misoso ahabikwa ibinure, ibyo bita les adipocytokine, nk'akarorero TNF alpha, tumor necrosis alpha, mu gifaransa bita facteur de necrose tumorale alpha. Hanyuma inzoga mwubwo buryo ikacitabagaza igitigu cawe mu kukidwebereza mu murengera w'ibinure steatohepatite. Hari umuganga akaba n'umwigisha yanyomoje Dr Jean Daniel Bayargon. Uwo n'umuhinga w'umuganga yanonosoye mu kuvura no mu kwigisha iby'indwara z'ibihimba byo mu nda, gastroenterologue, n'umwigisha mu gisata c'ubuganga kuri kaminuza yo muri Canada bita Université de Sherbrooke. Uwo yemeza yuko abagabo banywa bakanyomoza, bakimonogoza, bakanywa nk'amacupa 3 ku munsi, barabangamirwa n'umurengera w'ibinure mu gitigu. Abagore banywa bakanyomoza, banywa amacupa 2 ku munsi y'inzoga zirimo alcohol, abo babangamirwa n'umurengera w'ibinure mu gitigu steatose hepatique, maze bikabyarira indwara ya steatohepatike, isinzikara ry'igitigu gisinzikajwe n'umurengera w'ibinure. Inzoga rero ni kinyobwa kibi, nta muntu n'umwe yemewe n'Imana kugira ngo umubiri w'umwe inzoga kugira ukore neza. Inzoga z'abazemewe zitemewe n'amategeko n'uburozi ku bantu bose baremwe n'Imana, ni izo kunyobwa gusa n'abantu
baganzwa n'inda zabo, baganzwa n'akayabagu, bavuga bati reka twiyahure, hagupfa wifuza wapfa wivuza. Rero izuma zose uzoziriha mugenzi. Inyama, amata, amagi, amavuta y'inka, amaforomaji, imirete n'ibindi bihinguwe mu biva mu bikoko, alimentation carne, ni bimwe mu bituma abantu baronka ibinure by'umurengera bipakangirana munsi y'urukoba, hanyuma bikazovyara ubumara businzikaza igitigu cyahinguye ibinure by'umurengera, lipolyse hepatique, hanyuma igitigu kigasinzikara. Isukari yo mu mahinguriro yose nibyo yarunzwemwo, les sucreries, amafanta, imitobe, amaji, ibi mugura mu alimentation, mu masupermarché, mu maboutique alimentaire, mu bubare, ibi munywa mu minsi mikuru, bijya byose n'uburozi byatumariye abantu, bituma iyo sukari ibaye umurengera mu mubiri wawe. Urwagasha rwawe ruhingura umurengera wa insuline, nayo ibaye umurengera igatuma igitigu gihingura umurengera w'ibinure, lipogenese de novo. Triglyceride zimaze kuba umurengera mu gitigu kubera gikoresha ibyo bita acetylcoenzyme, bica bituma uducendemangingo tw'igitigu tugenda dutabagara. Menya neza, ibice 79% birenga by'abantu bose bavyibushe bagasesa inda bagendana iyi ngwara canke buca bayigwara badahindiye ingendo. Ibice 15 gushika 20% by'abantu bavyibushe bagasesa inda bagera naho basinzikara, kandi baba bitewe no kunywa inzoga, inyama, amata, amagi, imirete, amaforomaje, amavuta y'inka, ibintu birundarundanye mu isukari, hamwe rero no kubaho udakora ibintu by'ibikorwa n'ingendo bituma ibinure biturirwa mu mubiri, la sédentarité, kwa mujyanye wicaye. Ibice 60 n'uduce tune 62.4% by'abantu bose barwaye ingwara y'igisukari bagwariye ingwara y'umurengera w'ibinure mu maraso kubera kurya nabi, kunywa nabi, twimbira icobo. Aricyo gituma umuganga Dr Pamplona Roger mu gitabo ciwe Croquer la vie des aliments qui préviennent qui guérissent yavuze ngo l'homme est le seul être vivant qui détruit volontairement sa santé par des substances toxiques. Mu biremwa byose bihema byaremwe n'Imana, umuntu niwe wenyene kiremwa c'Imana cisambagurira umubiri wiwe kivyihitiyemwo mu kwihereza ibintu bikora nk'ubumara. Gabanya izo nyama canke uzihebe wa muntu we utungwe n'ibimera mugo bitoranijwe neza. Gabanya iyo sukari wa muntu we n'ibihinguye muri byo, ivyo bifanta birekere bene byo batazi ibyo ari byo biyahurira ku meza. Winywera amazi, winywera imitobe y'ivyamwa ikanyuweho, winywera umutobe w'ikaroti, umutobe w'inanasi, w'imicungwe, mandarine, ubwo burozi bw'amafanta n'inzoga, ubwo burozi bw'inyama, amata, amagi, imirete, uburekera abakiganzwa n'akayabagu, les esclaves de l'appétit, kuko bazobiriha. Dr Hans Diehe na mugenzi we Eileen Huntington basohoye igitabo muri Leta Zunze za Amerika citwa Health Power, Health by Choice Not by Chance. Niho bavuze ngo many of us are digging our own graves with knife and fork. Benshi bo muri twebwe imva bazoduhambamwo ni twebwe turiko turazimbira dukoresha imbugita n'ifusheti. Ivyo urya, ivyo unywa wihereza, ivyo utaragurira mu kabare ku meza, nawe ngo bari musirimu ngo abonye umuzungu yabiriye, ngo hari muganga yabiriye, ngo abategetsi nibyo bibatunze, ukaca wibaza ngo ninge abona ibinyobwa bizogukwegera karambaraye ushika naho uzopfa wibonye wicuza. Hindura ingendo rero hakiri kare. Iyi ni mburi Imana iguhaye kugira ngo ugutabare. Mu majambo magufi rero, akamenyero ko kunywa inzoga zose, akamenyero ko kurya inyama zose, amata, amagi, amavuta y'inka, amaforomaji, imirete, ibyo byose biraryoshe mugabo ubu uri kuriyimbira icobo. Ukaca wongera ko rero kwama wicaye udakora imimenzo ngororamubiri, wicaye mu biro, muri botike, mu mangazini, aho uryamye, mu nzu, ku meza, kuri televiziyo. Ibyo byose biri mu bikwega umurengera w'ibinure mu gitigu, steatose hepatique, igitigu kigasinzikara, gisinzikajwe n'ibinure, steatohepatite.
hanyuma bigakwegera uwabibayemwo kururuka mu cyobo neza n'abamenyesha amakuru batavugije urwamo n'induru. Uhagabire cyane, naho wowe utabyibushe ngo ube umurengera, urashobora kurwara indwara y'umurengera w'ibinure mu gitigu, kuko hariho n'ibindi bibituma ariko bitagwije umurengera w'ibinure. Nk'akarorero, medicament steatogene, imiti yo kwa muganga igwiza umurengera w'ibinure mu gitigu, nk'imiti aka n'akarorero, mugo hariho n'iyindi: amiodarone, methotrexate, tamoxifene, les corticosteroïdes, variproate, les antiretroviraux, igamiti baha abagwayi ba sida yo gupfupfa haza yo kwa muganga. Iyo yose ni imwe mu yindi miti myinshi uko ugenda uyirongomeza utazi ibyo ari byo, bigufasha muri ibi, igitigu nacyo kikaba catabagaye. Bibwirwa benshi bikumva. Hari n'ibindi bituma iyo urwaye indwara y'igitigu iterwa n'umugero wa hepatite C na B, ivyo biragwiza umurengera w'ibinure mu gitigu. Uwo mugero urahingura mu mubiri wawe ibintu biza gutuma igitigu gihingura umurengera w'ibinure, steatose hepatike, n'igitigu kigasinzikazwa n'ibinure byagipakangiranyemwo steatohepatite. Ishirahamwe ryawe rijeje amagara y'abantu ku isi OMS itariki 28 z'ukwindwi 2018 yashize ahabona icegeranyo cerekana yuko ku isi yose hari abantu barenga 325,000 bagwaye hepatite virale C na hepatite virale B, kandi muri abo abashika 1,000,000 bapfa buri mwaka bishwe n'iyo migera, kandi bamwe bicwa na kanseri n'urusina babanje kuzana umurengera w'ibinure ku gitigu steatose hepatike. Hariho indwara y'ubusha bwo mu gitigu itewe n'abasirikare basanganwe igitigu, hepatite autoimmune. Hariho indwara bita maladie de Wilson, hariho akamenyero ko kunywa itabi, hariho kurya amafiriti n'ibitumbura bikozwe mu mavuta yononekaye yatabagaye yirabura, n'ibindi tutavuze. Ivyo rero ni bimwe mu bituma nyamukuru bituma umuntu agira umurengera w'ibinure mu gitigu steatose hepatike, igitigu kigatabagazwa n'umurengera w'ibinure mu gitigu steatohepatite. Ubu rero nagwaye nagwaje, yagwaje, n'uyuhe muti uvuye mu ngaburo? Radiatothérapie ushobora guhanagura umurengera w'ibinure mu gitigu cawe byakirundarundanyemwo steatose hepatike benigne, canke ukavura igitigu kiriko kiraremba steatohepatite. Intumbero rero y'ubu buvuzi bw'igitigu ni zibiri. Ubwa mbere nuko uwo muti wawe n'iyo ngaburo yawe bitegeza kugufasha kugabanya ihingurwa ry'ibinure mu gitigu, normalisation de la lipolyse hépatique, hamwe no kugabanya umurengera w'ibinure triglyceride vyamaze kwipakangira mu gitigu bikavamwo, hanyuma igitigu kigasigara cidegembya. Iyo ni intumbero ya mbere. Ivyo bidashobotse uwo muti ntacumaze, iyo ngaburo ntacimaze. Kugabanya ibinure bihingurwa no gukuraho ibyahinguwe vy'umurengera mu gitigu. Kabiri, gukiza igitigu mu kukinagura carabaye igikatsi fibrose, canke waramaze kuzana urusina cirrhose du foie, canke harajemwo kanseri y'igitigu. Abantu bamwe b'abatungo batabizi bibaza ko ata miti kamba ihari ishobora kuvura igitigu cyamaze kuza mu rusina na kanseri y'igitigu. Ivyo nukwibesha, nukubereka atari abahinga bavyo. Hariho n'abantu bize mbere bazi n'ivy'amagara y'abantu cyane, mugo bakaca bibwira ko ico cose batazi kitabaho. Ntabwo mutazi utavura kanseri y'igitigu aca yibaza ko ata muti wa kanseri y'igitigu ubaho. Nta numwe azi vyose, ntuze wibeshe. Kubera izo mpamvu rero, ubwa mbere umurengera w'ibinure byo mu gitigu ukuntu twabivura ariko igitigu kitarasinzikara. Banza umenye ibi: prevention secondaire, kuzitira kugira ngo igitigu ntikigume gisinzikara. Hari impanuro 9 ngomba kuguha zo kuzitira, sindazitebako. Ubwa mbere, irinde kugendagendera mu bubare no kugendagendana n'abantu batwawe umutima no kunywa inzoga. Ntibakubera ikigeragezo cyo kuguma wikwega mu nzoga
kandi ukeneye kugwana unesha. Kabiri, irinda inyama, amata, amagi n'ibihinguwe muri byo nk'amafuta y'inka, amaforomaji, imirete n'ibindi byose bikozwe mu nyama no mu mata. Gatatu, irinda isukari yo mu mahinguriro, ibintu byose barunze mu isukari, imitobe, jus n'amafanta yose yava akagera barunze mu isukari yo mu mahinguriro n'amaproduits chimiques, ubwo n'uburozi ku gitigo. Kane, shira imbere mu ngaburo yawe isukari nziza itonona umubiri, glycide complexe, amido dukura mu bintu by'ibinyantete byose bitononeka mu mahinguriro, cereales legumineuses complexes. Gatanu, shira imbere kwihereza imboga n'ivyamwa na cane cane ibiribwa ari bibisi bitaciye ku ziko, kuko ubisangamwo umukimba w'ibintu bikora nk'ibigwanisho bisohora bikahindura ubusa ubumara buba mu mubiri, les antioxydants nka provitamine A, vitamine C, vitamine K hamwe n'izindi. Ivyo bica bituma vyongereza ubushobozi bw'ibigwanisha umubiri usanzwe wihingurira twita la glutation hamwe n'ivyo bita superoxide dismutase SOD, maze bikaca bituma ibinure na proteine mu mubiri wawe bitononekara ngo bibyara uburozi bwonona igitigu. Mugabo ubishojwe n'izo mboga n'ivyo vyamwa, ni wirinda amafiriti y'uburyo bwose apakangiranyemwo ibinure, amafiti y'ibijumbu, y'ibirayi, y'ibitoke n'ibindi, ariko utibagiye na bya bitumbura na cyane cyane byakozwe mu mavuta ajya baguma badimbamwo agasigara yirabura yajemwo n'ibizigire. Burya n'uburozi ni nk'ishyano rimwe abakecuru baha abantu mu kubaroga. Poison, ntiwirinde ibyo twita grignotage extragrandiose, gutoragura ntagira amasaha yo kurya, saa mbiri sinzi twariye, saa tanu ahiginye tuyoba, saa sita ariye umukate, saa saba agiye ku meza arariye arapakiye, saa cyenda muri kantine, saa moya agiye mu kabare, saa tanu y'ijoro agiye ku meza arariye. Abo bantu baba bameze nk'ibigurube, ingurube zitagira ubwenge, zitazi kwitegeka, ntibagikora nk'ibiremwa by'Imana. Siko umuntu yaremye. Ubu uri kurimbisha imva yawe amenyo. Kora imyimenyerezo ngororamubiri itavunanye nk'iminota 30 ku munsi n'imiburiburi iminsi 4 ku ndwi, mu gihe wowe utababara cyane mu rubavu rw'iburyo hepfo y'ibera hehe n'igitigo. Kora ibishoboka byose utakaze nk'ikiro kimwe n'igice, ikiro kimwe n'amagarama 500 y'ibiro namba ubyibushe cyane mu ndwi. Aho rero ibinure byawe biri ku gitigo uzoba ubifashije kugira ngo biveko ukoresheje umuti tugiye kukubwira. Ni ngombwa gutakaza ibiro ariko utiyononye. Hanyuma rero ubu rero reka tuvure rero wamaze kugwara umuti. Uyu muti ngiye kukubwira ufise ububasha budasanzwe bwo guhanagura ibinure byose byatwikiriye igitigo cawe bikaca bivako, hama igitigo cyawe gasigara gifise amagara meza iyo kitari bwarembe, bikiri kuri rwa rwego rwa mbere bita steatose hepatique, umurengera w'ibinure mu gitigo. Tonora intete 40 nini za tungurusumu, ukureko bijya bishishwa by'inyuma, ronga neza izo ntete, hanyuma uzisekure, vanga n'umutobe ukanye mu ndimu 4 nini nshasha, ibishire mu gacupa nkakajya kavamwo ubuki canke confiture, bimare amasaha 12 bipfundikiye bidahema, atari kwitara, atari no muri frigo, atari ruhande y'umuriro. Shira mu gatambaro kanye, hanyuma umimine uronke umutobe ushire mu gacupa upfundikire. Agatobe uroze katavanze n'amazi kandi kadatetse, kanywe mu gitondo, saa sita, ku mugoroba kabe gaheze. Nturinde amamililitira ngahe biko bingahe, oya wewe kanywe mu gitondo na saa sita no ku mugoroba kabe gaheze gusa, nta bindi. Wirinde tungurusumu wibungenze kuko yokorora inda, wirinde tungurusumu uva amaraso mu buryo bwo bwose, nk'umwigeme n'umudame ari mu butinyanka karorero. Wirinde indi mugwaye ingwara y'umushito yo gusha mu mushishito bita gastrite. Ufise imwe muri izo ngwara ubanze gusaba impanuro z'ubuhinga, niho umuti wogira icyo ugufashije. Ibyo dukura muri tungurusumu bikiza mu guhanagura, mu koza umurengera w'ibinure mu gitigu, ibyo twita les principes actifs, harimo ajoene na alicine na vitamine C. Mu ndimu harimo vitamine C hamwe n'ibyo bita pectine bigabanya umurengera w'ibinure mu maraso yawe. Wo kwivura mu kiringo kingana gute kugira ubuhanaguye umurengera w'ibinure mu gitigu, mu gihe igitigu kitarasinzikara mu minsi 30 cyangwa irenga gato biba byarangiye,
uca usubira kwa muganga bakagira ecography abdominale bakaca bakubwira ati nta binure bifise ku gitigu, ukaca ubandanya wishimira Imana. Ubwa kabiri, aha twariko turavura umurengera w'ibinure mu gitigu, ariko igitigu nticari bwasinzikare. Ubu rero igitigu carasinzikaye, mbere uramaze no kugera ku ntambwe y'urusina, kansere y'igitigu. Igitigu ntigifishe ubushobozi bwo kwakira, guhingura no gushingura. Ibyo usabwa ni ukwirinda inzoga, inyama, amata, amagi, imirete, amavuta y'inka, amaforomaji n'ibindi byose bipakangiyemo ibinure. Ni ukwirinda isukari yo mu mahinguriro, imitobe, amaji, byose birimo isukari yo mu mahinguriro. Ibyo n'uburozi ku gitigu. Ni ukwirinda amafiriti y'uburyo bwose apakangiranyemo ibinure. Ni ukwirinda gukora imyimenyerezo ngororamubiri kuko igitigu kimaze gusinzikara, kiretse gusa kugendagenda n'amaguru, marche à pied. Ni ukuvura indwara usanze urwaye hambavu y'icyo gitigu cyasinzikajwe n'ibinure. Izo ndwara usanze urwaye hambavu y'iyo nibyo twita les comorbidités, nk'akarorero diabete, ivumbuka ry'umunini w'amaraso n'ibindi. Hanyuma rero ubu tugomba tuvure la steatohepatite. Igitigu caramaze kuremba gisinzikajwe n'ibinure vyagipakangiranyemwo. Steatohepatite carabaye igikatsi, fibrose, inda yuzuye amazi imeze nk'akabindi, asite, cirrhose, canke harajemwo kanseri y'igitigu, carcinome hepatocellulaire. Umuti nuwuhe kuri izo ndwara zose? Saba mu mugwi wa Nifotec Ngaburikiza admine aguhe audio twakoze ku ndwara y'urusina, cirrhose du foie, kuri kanseri y'igitigu, carcinome hepatocellulaire. Hanyuma uce wumviriza ibijyanye n'iyo ndwara, ukora ibyo twasabye, uzoca ushima Imana. Uwo muti rero sindawuguha kuko narawuguhaye saba audio, nta mahera bigusaba kugira bayiguhe. Utari muri groupe naho ni wiyandikishe wisunze nimero tugomba dutange mu kanya ya WhatsApp, haba winjizwe muri groupe bace baguha iyo audio. Uzoba wivuye urusina, uzoba wivuye kanseri y'igitigu, ariko usabe n'impanuro z'ubuhinga. Urwaye indwara y'igisukari, diabete sucre, cyane indwara y'ivumbuka ry'umunini w'amaraso, ari nabyo bisanzwe bisinzikaza uwarwaye indwara y'umurengera w'ibinure mu gitigu, steatohepatite, nayo nyine saba audio admine ayiguhe. Utari mu mugwi wa Nifotec Ngaburikiza naho ndondera ndakwinjize mu mugwi, hanyuma uce usaba iyo audio uyumvirize, hanyuma ube wivuye ushima Imana. Saba impanuro z'ubuhinga kuko iyi ndwara y'isinzikara y'igitigu kubera umurengera w'ibinure ariyo steatohepatite si indwara isanzwe yo kwivura, ibyo bita automedication. Niwavyirigita ibitari ibyo uzorohera ubusa, utayakaza amahera yawe ugura ibikoresho n'umwanya, indwara nayo iguma igusaturiramwo, ugeraho kwitura abahinga babinonosoye, amazi yararenze inkombe, ugeze kuri phase terminale ku mfiro. Saba impanuro z'abahinga imbere wowe yo kubita mu rudubi ngo uri kurivura. Ntusuzugure imiti kama ngo ntikiza. Abatayizi bibaza ngo irakinga gusa. Imiti kama ntikinga, irakinga ikongera ikavura, kandi ntivura iravura ikongera igakiza indwara n'izikomakomeye. Umuhinga mu byo kuvura indwara biciye mu ngaburo, Claude Beru, mu gitabo ciwe Les Délices des Potages yavuze ngo nombreux sont les témoignages de guérison des maladies même très graves par une alimentation judicieusement choisie dans le règne végétal. Mu Kirundi ni kuvuga ngo dufise intahe nyinshi z'indwara zikira zari zinakomakomeye, zikijwe n'ingaburo yatoranijwe ku buhinga mu bwitonzi, itoranijwe mu bimera. Ibimera rero n'umuti ukinga ukavura indwara zinakomakomeye, indwara mbere zitwa ngo ntizikira zirakira. Tumaze kuronka intahe mwino ndwi, narose intahe y'umuntu ari muri Afrika y'Epfo yumvirije audio natanze ku ndwara ya kanseri ya prostate, kanseri de la prostate, hamwe n'indwara y'ubuvyimbe bwa prostate, hypertrophie prostatique bénigne. Hanyuma abaganga bari baramaze kumupima ku bitaro bikomeye, baramuhebuje ko kanseri ya prostate ataho yoba ikivugwa ngo bikunde. Acagenda kwizo mpanuro ziri mu iyo audio, azija karazisunga. Inyuma y'ikiringo runaka bagize bararondera iyo kanseri ya prostate yagiye fye, barahebuye
imiti kama rero iravura igakiza. Mu kurangiza nagomba ndakumenyeshe yuko ndagufitiye inkuru nziza. Mu kiganiro gikurikira tugiye kubaha inyigisho z'ubuhinga n'ubushakashatsi zikomeye ku ndwara z'umutima zitwa maladie cardiovasculaire. Muri iyo audio imwe tuzovuga ku ndwara bita arteriosclerose, ikomantara y'imitsi yo mu bwoko bw'ama arteri itembereza amaraso, atherosclerose, ikoberana ry'imitsi itembereza amaraso, infarctus du myocarde, iziba ry'imitsi yo mu mutima itembereza amaraso mu mutima bigatuma n'inyama zo mu mutima zibora necrose. Izo ndwara zose twarazifatanije muri icyo kiganiro kubera yuko ahanini ziterwa na bimwe zigakigwa na bimwe, kandi uvuye imwe uzoba uzivuye zose. Rero Imana iduhaye amagara n'ubuzima muri ino ndwi, icyo kiganiro tumaze iminsi tubategurira tuzoba twakibashwagijemwo, hanyuma namwe mubandanye munyanyagiza musangira n'imiryango n'abagenzi abo mukorana hirya no hino mu gihugu no ku isi yose, ngo mwifatanye n'ikigo cy'ubuhinga n'ubushakashatsi Nufatek mu gukinga no kugabanya imibabaro mu bantu. Nagomba kurangiza ntera kamo leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi irakwiye guha ikibanza gikwiye abavuzi kama, atari abapfumu, atari abatekamutwe, atari abafyitirizi, kugira ngo bafashe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gukingira amagara no kuyanagura. Mu buvuzi kama nta tekamutwe dukoresha, ni ivyigwa twize by'ubuhinga n'ubushakashatsi. Ndasaba iyi audio muyishikiriza abategetsi b'igihugu, muyishikiriza abajejwe intwaro n'amabanga akomeye mu gihugu, mbere na nyene icyubahiro umukuru w'igihugu imushikire, kugira ngo ubuvuzi kama buhabwe ikibanza cyabwo mu Burundi. Atamuvuzi kama atotezwa, aturatuzwa, yugarirwa ikigo, yomogwa mu gihugu, atabwa mu ibohero, n'abapfumu n'abarozi bidegembya mu gihugu cy'u Burundi, n'abafyitizi batazi n'ivyo bakora bidegembya. Ariko uzanye ibintu by'ubuhinga baca bakunyanyasa mu byo guhombya urudandazwa. Ivyo ntibibereye muri leta mvyeyi, leta nkirisu, leta nsenzi. Murakoze. Tuti namwe bagenzi bakunzi w'ikigo Nufatek Burundi, aha niho ikiganiro cacu kigarukiye. Hanyuma wewe uronse kino kiganiro urasabwa no kukinyanyagiza hirya no hino mu nshuti, mu babanyi, mu bagenzi, mu bo mukorana ku kazi, kugira ngo ubu butumwa bwiza bushobore gufasha mu gukingira no kunagura amagara y'abantu ibihumbi byinshi. Mushobora kandi no kwironkera n'ibiganiro byacu biciye mu gukurikirana neza ibiganiro bitangwa buri munsi mu migwi ya WhatsApp y'ikigo Nufatek Burundi irenga 150 yigisha ubuhinga bwo gukinga no kuvura indwara biciye mu buvuzi kama hamwe no mu ngaburo ibereye, kandi ibyo biganiro mukabironkera kandi mukabitangira ubuntu. Kandi murashobora no kwironkera mbere mukizigamira n'ibiganiro byacu byo mu buryo bw'ama audio n'amareresi video biciye mu gukurikira iki kiraro link muhabwa buri munsi mu migwi yacu ya WhatsApp yigisha ubuvuzi kama n'ingaburo ibereye. Hanyuma mukaca muronka ivyo biganiro kandi mukabizigama mubisanze kuri YouTube umwanya wose muba mubikeneye, kandi mugaheza mukabisabikanya n'abandi. Kubifuza naho gufashwa ku bibazo byabo by'amagara, ari ibibazo byabo bwabo canke ibibazo byabo bagwaje bari mu gihugu cy'u Burundi canke mu kindi gihugu icyo cyose cyo kw'isi biciye ku buhinga bwa WhatsApp, mushobora kuturonka biciye kuri WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439.
mwari kumwe na jewe Alex Harimenshi, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya kanseri ku rwego rwa doktora. Mubandanye kugubwa neza.